wo kuburizamwo inama z'abadayimoni. Amina ivuze bakeya. Uyu n'umunsi wo kuburizamwo imigambi y'abarozi ku buzima bwawe. Kubika imigambi y'abadayimoni, imigambi ya Satani. Niyo teme kubika. Turagomba twubike. Turaza kubika kuko ubuzima bwawe barabwubitse, byari kuja hejuru byagiye hasi. Uyu munsi turaza kubika. Wowe uraza kuva ikuzimu usubire hejuru. Iby'abarozi ntabwo vyumvise neza. Aho bagushize urahabasubiza. Aho bagushize urahabasubiza. Ikinogo bakwimbiye baragisubiramo mu izina rya Yesu. Some mu byakozwe n'intumwa 19 byakozwe n'intumwa. Ku murongo w'8. Haleluya. Ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso. Ijambo ry'Imana rigira ubushobozi wawe. Nurigumize muri Efeso, rivaneyo ibyo ryakoreye muri Efeso rikora ibirenzi wawe. Haleluya. Ibyo ryakoreye muri Efeso rikore ibirenze ku buzima bwawe. Sema amina. Sema haleluya. Jambo ryagomba kuburizamwo imigambi ya Satani. Akabantu barahari canke baracyasinziriye. Jambo ryagomba kuburizamwo imigambi Satani afise ku buzima bwawe. Migambo abarozi bafise ku buzima bwawe turagomba kuyiburizamwo. Mana we mfashira ijambo ryumve abakeneye kuryumva. Ijambo riravuga ngo yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga akiranira iby'ubwami bw'Imana abibemeza. Haleluya. Ariko bamwe bikomanaje imitima binumva batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa uko bukeye aharira mu nzu yo kwigishirizamwo ya Turano. Bimara imyaka 2 bimeze bityo, nuko ababa muri Asiya bose bumva ijambo ry'umwami wacu, abayuda n'abagiriki. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta. Haleluya. Imana igiye gukoresha amaboko yawe ibitangaza by'agaheta. Imana igiye kugukorera ibitangaza by'agaheta. Ndavuga ngo Imana igiye kugukorera ibitangaza by'agahebuza. Ndavuga ngo Imana igiye kugukoresha ibitangaza by'agahebuza. Nubwo batakwemeye, nubwo babwiye Imana ntibayemera, bagiye kwemerwa n'ibitangaza byayo. Abizi abantu kubabwira amajambo mu buryo bw'amajambo gusa ntacyo bivuze. Haleluya. Keneye ibintu bifatika. Ibintu bigaragara. Amina. Ibintu biboneka. Kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta. Byatuma bashira abarwaye ibitambara by'ibyambazo bivuye ku mubiri wiwe, bagakira indwara zabo. Imana bagakira indwara zabo, imwemu zihumanye zikabavamo. Ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenda imwemu zihumanye, zigerera kuvugira izina ry'umwami Yesu hejuru yabatewe n'imwemu zihumanye, ziti tubarahiye Yesu uwo Paulo avuga. Kandi hari abahungu b'umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza batyo. Imwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, ariko mweho muri bandi. Haleluya.
mwe muri bandi umuntu ari mwe mihumanye abagurukira ko bombi umva imwe mutaragwanye mwe mihumanye abagurukiye deja basanzwe barimo imwe zihumanye imwe mihumanye ibagurukirako bombi arabanesha arabikira arababirika bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse amina abarozi bagiye kwiruka bambaye ubusa mwibarabara tuzamura amina bagiye kwiruka rega muri bari bagiye gucakira abarozi ufate ari gusa kandi uzotangazwa no kubona hari umubanyi wawe umubanyi wawe yakurarako ora Imana yabahaye ubushobozi ntabwo iki kintu cyumvise ora Imana yabahaye ubushobozi bwo gufata babafashe yego ni ijambo ririko rirarema ibintu ni ijambo ry'ubuhanuzi ora Imana yamaze ubushobozi twumvise ngo ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso cy'Imana muri iki gitondo cyo kubika imigambi y'abadayimoni igitondo cyo kubika imigambi ya Satani sema amina igitondo cyo kubika inama za Satani igitondo cyo kubika imigambi Satani yari yaravugize ko yose saruka umuntu mwabyumvise gwazamura ikiganza gire gutyo imigambi orari ndabereka ijambo ndabereka ko abarozi ari abantu babi uyu munsi n'umunsi wo kubika imigambi y'abapfumu n'abanyamareba kadusore muri Esther ngo ganane twihuse nifuza ko dusenga uyu munsi haleluya nifuza ko dusenga kandi utegeza kugenda ubohotse Esther mwumve igice cya gatatu umurongo w'indwi haravuga ngo maze umwaka ugira 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma mu kwezi kwa mbere murabyumva mu kwezi kwa kangahe kwa mbere kwitwa Nisani bapfindira muri imbere yande ari bwo bupfinda umunsi uwariwo n'ukwezi uko ariko ubupfindo bwerekana ukwezi kw'icumi na kangahe muze muragishura nta na Bibiliya mugira ntimwandika kuko muco ni nyabaki muze basi nimutagira Bibiliya bazurandika haleluya ejo muze murazana amagenda ejo nzobagira quotation ejo afise Bibiliya basazozana agenda basuzurandika uzanikaye uzurandika basi haleluya nimutagira Bibiliya ugigure ari ikintu ahantu ngomba kukwereka ingene abarozi bakora abarozi bo bagira gahunda iyo utagira gahunda babo bagira gahunda waruzi yuko ibyo byago uri kurahura nabyo mu kwezi kw'icumi na kabiri byateguwe mu kwa mbere niyo mpamvu tugomba gukora amasengesho y'iminsi 7 kugira ngo ukwezi kw'icumi na kabiri dukora amasengesho y'iminsi 7 yo gusenyura imigabo n'imigambi yari yarapanzwe mu kwa mbere niduheza ayo
masengesho mu ntango z'ukwa mbere tuzokora andi masengesho y'iminsi 7 kandi uzoba umuco wacu. Buri mwaka tuzoba dukora amasengesho y'iminsi 7 asoza umwaka, iminsi 7 yo gutangura umwaka. Haleluya. Kawumve ngo nuko Hamani umurongo dusura mu murongo w'indwi hano kuri havuga ngo bapfinda umunsi uwo ari wo n'ukwezi uko ariko ubupfindo bwerekana ukwezi kwa12 kwitwa Adari. Nuko Hamani abarira umwami Ahasuwerusi ati hari ubwoko busabagiye bukwiragiye mu mahanga yo mu bihugu byawe byose, kandi ibyageze byabo ntaho bihuriye by'iby'ayandi mahanga yose, kandi ntibitondere ibyageze byawe mwami. Nicyo gituma mwami bitabereye gupfa kubarekera ngaho. Nuko mwami niwabyemera hoshingwa iteka bakabyandika ngo barandugwe, nanjye nzotanga itarano z'ifeza mu kwezi kwa mbere. Tegura igicaniro, utegure ikimazi cy'umwaka. Ntabwo ari ibintu byo kublaga, si ibintu by'imikino, si ibintu byo guceza, kugira ngo abamuhe yabamuhaye kwa gusa ngo yabatangiye itarano 1000 10. nako naronse umwanya wo research ngo ndabe itarano 1010 amafaranga bivara uyu munsi tubishitse mu gaciro cy'amafaranga y'amadolari uyu munsi, amafaranga menshi itarano 1010. Imana ningira abayirwa gufata umwanya wo kubirondeza, ejo nzobibereka. Haleluya. Babatangiye ibiguzi bikomeye cyane, babikora mu kwezi kwa mbere. Abapfumu bakoresha ubupfindo bwabo. Ubupfindo burabwira ngo ubu bwoko buzopfa mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Babikoze mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani. Haleluya. Imana yambwiye ibyo bagukoreye mu kwezi kwa mbere biraza kubirwa muri uku kwezi kwa 12. Ntabwo nyumvise uvuze amina. Ibyo bagukoreye mu kwezi kwa mbere tugeze mu kwezi ko kubyuka, aho byari bigiye gushirwa mu bikorwa, aho byari bigiye gushirwa mu ngiro. Waraho Imana ivuganye nawe ko byubitswe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje, Mana we nyemerera byakire umwe cyangwa babiri babyizere ibyo bari baravuze ngo nuzoshikako. Imana itanze itegeko ngo abishikako ku ngufu. Sema amina, sema haleluya. Birubikwa, nabonye byubikwa, migambi y'abarozi nabonye yubikwa, nabonye ushikaho. La komera Yesu amashira mu byinshi. Imigambi n'imipango yose yari yarapanzwe uzanye ibikosa. Nimukaze munderanja turi muri uyu mwanya. None uzanye subira mu kibanza papa, mu kibanza. Muze bukoresha urutonde turi mu mwanya nk'uyu nk'ubu urantakaje umwanya nari. Unzanira impapuro. Haleluya. Turi mu mwanya nk'uyu muze mugerageza ikintu cyose gikorerwa mu mwanya wacu. Sio byiza. Bwana sifiwe sana. Biblia yavuga ngo tuba dukeneye protocole muze mudufasha protocole mu mwanya nk'uyu. Muze mudufasha abakozi b'Imana, muze mudufasha ikintu cyose naho cyo bari cyiza gikeneye gukorwa mu mwanya wacu.
Sema amina. Bapanga ubufindo babukora mu kwezi kwa mbere. Niko ndasenga Imana yambwiye ngo abantu bicaye hano bibaza ngo bagiye gusoza umwaka, ariko Satani yabateguriye kububika ngo bagirire nabi, ngo ariko iyo mipango irahindutse mu izina rya Yesu. Iyo migambi irahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Bipangwa mu kwezi kwa mbere, bazi ngo mu kwicumi na kabiri babishira mu ngiro. Ibyo bari bazi ko bagiye gushirwa mu ngiro, Imana irabishenye. Sema haleluya. Ibyo bari bazi ngo bagiye gushira mu bikorwa n'ibikibaye. Ibyo bari bazi ngo bagiye kugukorera n'ibikibaye. Bari bazi ngo urapfa n'umuryango wawe n'abana bawe n'ibikibaye. Bari bazi ngo uramaramara ariko n'ibikibaye. Bari bazi ngo abana bawe barangara n'ibikibaye. Imigambi yabo irubitswe, vuga amina. Sema haleluya. Seloza imigambi bari baragupangiye n'ikibaye yaburishwemo. Bategura kuguteza amarira, bategura kukwica nabi, bategura kukondorera ubuzima, ariko ntabwo bikibaye. Vuga haleluya. Ariko murahari cyangwa mwatasha? Imigambi yose bari bagupangiye yose yaburishwemo. Babipanga mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kw'icumi na kabiri bazi ngo barabishyira mu bikorwa. Hari ubushobozi bamanutse nk'ubwamanutse muri Efeso. Sema amina. Hari ubushobozi bwamanutse nk'ubwamanutse muri Efeso. Muri Efeso abantu bamenya ko Imana Paulo ari Imana itandukanye. Zamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu, vuga haleluya. Zamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu, vuga amina. Imana irasenyuye ibyo bari baragupangiye bibi. Bari bazi kugiye kwimarama, ariko ntabyo bakibonye. Satani ntabyo akibonye, ikuzimu ntabyo bakibonye, abarozi ntabyo bakibonye, ibyo bari baguteguye ntabyo bakibonye. Vuga amina. Muri wewe Imana yashitse ubushobozi bugiye kwemeza abansi, bugiye kwemeza abadayimoni, bugiye. Sema haleluya. Sema amina. Sema haleluya. Ujya mukobwa we Yesu yicaye impande ya Anje. Wewe nyene imigambi yose wowe umukobwa wawe uyo yamaze guhaguruka ari inyuma. Sema amina. Imigambi yose Satani yari yaragupangiye, ndabona mu kwezi kwa gatatu hari imigambi abadayimoni bagupangiye. Baravuga ngo mu kwezi kw'icumi na kabiri tuzoyishira mu ngiro. Iyo migambi yose irashenywe mu izina rya Yesu Kristo. Abari muri iteraniro nibavuga amen, nibavuza akaruru cyane. Takorabaya. Iyo migambi iraburishwemo. Ubuzima bwawe bwarononywe, ubuzima bwawe bwarononekaye, migambi yawe barayononye, gahunda yawe barazononye. Uhora Imana yimanukiye muri iki gitondo, yimanukiye muri aka kanya kuza gusenya no gukuraho ikitubatswe n'Imana cyose. Uhora Imana aragutabaye kandi akwinjije mu isezerano ryawe. Uhora Imana aragutabaye kandi akwinjije mu isezerano ryawe. Abumva bamunezerewe nibakoma amashyi bavuga ngo amina. Winjiye mu isezerano ryawe muri aka gatondo. Sema haleluya. Esteri 9. Haleluya. 9 ku murongo wa mbere ngo nuko mu kwezi kw'icumi na kabiri kwitwa Adari, ku munsi wako w'icumi na gatatu, ariwo munsi nyene cyagizwe cy'umwami n'iteka. Nuko bari bashizeho n'itariki. Haleluya. Bari bashizeho n'itariki ngo nuko mu kwezi kw'icumi na kabiri kwitwa Adari, ku munsi w'icumi na gatatu, ariwo munsi nyene cyagizwe cy'umwami n'iteka ryiwe byari bishitse ku ntaho. Niwo munsi abansi babo
abansi b'abayuda baziga ko babahagarara ku gakanu, ariko birahinduka abansi b'abayuda bari babahagarara ku gakanu abari babafitiye urwango. Sema amina. Museka haguruka gatoya. Muze munyarutsa mbuze guhaguruka, fanya mbiyo mbiyo. Ufise amatsinga ari mu maguru. Ariko nzoza nigisha n'ufise inkoni. Sema haleluya. Tuzamura ibiganza Yesu. Icara kuri bwa burozi bwose bari barateguye ubushanyange. Ko mugiye mukora ibintu n'ingoga, suri bahaguruke n'ingoga n'ingoga. Kwa izo nsinga buze haguruka mwese. Mwaza kubona ingene zera zigendera mu mugumwe, zigendera hamwe hamwe. Subira mwicare mwese n'ingoga n'ingoga. Ariko mumeze gute gute. Sema amina. Nimbutiti bya gisirikare tuzobikwigishiriza. Subira haguruke mu izina rya Yesu Kristo. Mama sesi ufise amatsinga mu maguru. Tuvuga amina. Sanga utera intambuko mu izina rya Yesu. Utera intambuko winjira mu mugisha wawe, winjira mu isezerano ryawe. Komera Yesu amashi mu izina rya Yesu Kristo. Komera Yesu amashi mu izina rya Yesu Kristo. Zambura haleluya. Satani akozwe n'isoni. Satani aramaramaye. Daimoni ziramaramaye. Sema amina. Daimoni Icara. Wicaye mu kazi, wicaye mu rugo, wicaye mu mafaranga, wicaye mu cyubahiro, wicaye. Zambura amina. Wicaye mu byo wavuganye n'Imana. Harimo abantu utabona ariko yamanutse. Sema amina. Hari amaboko utabona ariko yamanutse. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Wewe mukobwa wa Yesu wenyene. Ora kwirukanye mu mwuka wo gusara. Ora kwirukanye mu mwuka wo gusara. Ora harakuye mu. Bonye ibintu bisohoka kujya kwinzuki. Warayibana nakubohoye mu izina rya Yesu. Kandi si nabwo ari ibirozi bisanzwe, ni ibirozi byateguwe. Aretse imyaka 4 bakora bipanga ngo babishe mu bikorwa. Impera z'uku kwezi kwari kubisha bigira mu ngiro. Hari n'igihe bishika gumuhagaze gatoya. Hari n'igihe bishika uri kuragenda ukumva umenga ntabwo wumva iyo uri kuraja. Ukumva umenga ntabwo usobanukirwa iyo uri kuraja, uri kuragenda ubwenge bugasa nk'ubutakaye. Nivyo ukumva umenga ntabwo utahu iyo uri kuraja. Ugasa nk'uwibagiye iyo uri kuraja. N'ibintu bakora hari hasigaye igihe gito, iminsi mike, apana n'amezi, apana n'amayinga, iminsi mike kugira ngo ibyo bateguye bishigwe mu bikorwa. Ari igihe ugenda ukumva umenga uri mwibarabara wabaye nk'ikintu cy'umukiyingi. Biraburijwe mu izina rya Yesu. Utakwicara uyute wowe kumuhagaze gatoya. Ora Imana ntiyemeye byo bari baragupangiye. Ndavuze mu izina ry'Uhoraho Imana yampamagaye, ntabwo yemeye ibyo bari baragupangiye ko bigushikako. Narababwiye ko uyu munsi n'umunsi w'ubuhanuzi, n'umunsi wo kurema, ko wicara wihute. Hagarara.
yicarire. Yicarire. Bwana sifiwe sana. Imigambi Imana yambwiye ngo ni umunsi wo kubika imigambi mibi. Ugenda baragupangiye ibibi utabizi. Ibibi bagupangiye birahindutse. Bigise gute? Birahindutse. Tuzamura bwira. Birahindutse, Imana iragutabara. Samutera intambo kushikira. Shingiye ku byo nabonye ndumugabo. Shingiye ku byo nabonye. Egera. Ingoma yawe niyongere ni abana baba. Yaronge. Kuri byo birata. Zamuka no hejuru. Kino gicano kiguhaye ubuzima. Sangu kizunguruka. Ubwenge bwawe uko buragaruka. Akiri ikinarudia. Bwenge buriko buragaruka. Bwenge buriko buragaruka. Bwenge buriko buragaruka. Bwenge buriko buragaruka. Umwuka wo kwibagira uri kuriruka. Umwuka wo kwibagirwa uri kuriruka. Ngezi gaba demoni baguteza kwibagira ukibagira ni wanyu. Ahuba. Kumva wahibagiye. Birarangiye mu izina rya Yesu. Subira inyuma. Kigicano kikuhaye ubuzima. Nta bintu by'inzuki bikuva mu mutwe. Imana irambwira. Urabona kugira inzuki ziguma zizunguruka. Niko nawe yaragiye kuguma azerera. Azerera, arara mu ibarabara, arara mu makanivu. Haleluya. Imana yambwiye ngo irubika. Irubika. Byo mvuga birafadika. Byo mvuga birafadika. Ugiye kugenda abantu bakubona umenga ni wewe mugabo utakiri wewe. Abantu basi ngo ni wa wundi tumenye. Kumbe ibintu byahindutse. Sema amina. Byahindutse. Muri watekeye mu bushobozi. Ariko ndababwire abantu mwaje mu iki gitondo cy'uyu munsi tarike 19 murabahirwe. Murahiriwe n'ukuri kw'Imana. Ndavuze ngo murahiriwe cyane. Murahiriwe. Imana ni mwemu. Keneye gushikira ibyayo ngo vyumve bitahure uva mu bintu by'ibitekerezo by'umubiri. Sema haleluya. Urabohotse. Ngwageze muri Efeso yubika ibyo bari bamenyeye. Asenyura ibyo bari bamenyeye. Efeso cyari gisagara cy'abapfumu n'abarozi. Hari ikigirwamana imanakazi yitwa Diane muri icyo gisagara cya Efeso. Ba Diane mwihangane si mwebwe ariko. Cyari gikomeye. Haleluya. Abacuzi bacura ibigirwamana
bari muri ico gisagara bakomeye cyane, ariko bafise kigirwamana kimwe gikomeye. Mu yindi mvugo bacita Semiramisi. Haleluya. Bacita ngo ni Semiramisi ateruye Nimurode, cyari kigirwamana kazi giteruye umwana. Iyo mwahoze murakizi ntacyo muzi, nta byinshi ndakivuzeko. Iyo mwahoze murakizi, murakibonye. Giteruye umwana, ijya ni Diane, ni imanakazi yo muri Efeso. Tugomba kwigisha iby'amadini, ariko kiriya kintu gifise imbaraga zikomeye cyane. Muca mukibona, cyari muri Efeso. Umunsi umwe nigeze kuja muri serire, hari mu Ijabe. Imana yari yampaye inyigisho zo kubigisha kuri ibintu by'igirwamana. Harimo umumama umwe yari umunyedini, yarababaye ngo ndamuvugiye umuvyeyi. Haleluya. Ndababwira inkomoko iyo byavuye niyo byazana nyine. Kandi mwebwe kubera ko muri abakunzi, umunsi umwe nzofata umunsi, ariko ntuzobicisha alinye. Ndacyakeneye kubandanya uvuga butumwa. Wari ibintu fasha kuvuga. Umunsi umwe nzofata umunsi wo kubigisha, hari ibintu mwabayemo mutazi nico byasize mu buzima bwanyu. Haleluya. Hari ico byasi ibico kigirwamana cyari gikomeye muri ico gisagara. Reka mve kuri ivyo kwera umwanya. Cyari gikomeye. Haleluya. Paulo ageze asanga basenga Imana batazi. Haleluya. Arababwira ngo Imana, nje kubasobanurira Imana y'ukuri, nje kubasobanurira Elohimu, nje kubasobanurira Adonai, nje kubabwira Imana nya. Sema amina. Nje kubabwira ngo abantu bareke Imana zabo. Sema haleluya. Paulo avuga ubutumwa bwo kwemeza abantu. Kinigiye yuko tuvuga ubutumwa twemeza abapinga Imana yacu. Kiye cyo kuba mu butumwa bw'idini cyo gihe cyararangiye, ni gihe cyo kudemonstra imbaraga z'Imana, kugaragaza imbaraga, gushira habona, gushira hagaragara ubutware bwa Yesu. Twazamura amina. Ku buryo ugeri wanyu ukihagera gusa mu gisagara cy'iwanyu, udukono turi mu byumba mu mashambre tw'abarozi tugatangura kumenagurika, tugatangira guturagurika. Ku buryo gusa ugikandagiza kujya musozi, murabyumva nico Imana yambariye. Kuko nugenda iwanyu je ntituzoba turi kumwe, ntituzojana. Ubu nyine ngiye kubasengera mu kanya dutandukanye, ariko imbaraga z'Imana zasigaye zirakora mu nzu yawe. Zasigaye zirakora. Sema amina. Ku buryo uza guhinduka umuriro. Mana we, uhinduka urubeya. Winjiye gusa muri ryakariki, umupfumu akorera muri ako karere, ibyiwe bitakaza imbaraga. Ibyiwe bimenagurike. Sema haleluya. Abapfumu bafatwe n'amadiyare adahera, bafatwe n'amavomisema adahera. Ntabwo mubyumvise neza.
akubonye gusa mundagira ikibazo. Kandi barakurekura mu izina rya Yesu Kristo. Kandi barakurekura mu izina rya Yesu. Kandi barakurekura au nom de Jésus. Hari abariko baranyumviriza bavuga amina. Jewe nituza kugendana ni waduga hari iwanyu. Hari abagomba kuduga iruguri wawe bagomba kugira ni wagera haje ukorera. Sema haleluya. Uhinduke umuriro. Uhinduke ubushobozi. Habeho tremblement. Inkuba zasane. Imisozi turike. Kuko hageze umunyabushobozi. Kandi niwisuzugure. Sema haleluya. Kumugoroba kwa Mungu nababwiye ngo Imana igiye kuduhindura bombe atomique. Nzanya kaka bombe hariya ndabereke. Sema haleluya. Bombe atomique na kabombe gatoya. Mugabo muriko kabitse mu bumara. Nubwo uri gato. Nubwo umenga uraciriritse. Muri wowe hagiye kubikwa mu imbaraga zima. Tuvuge amina. Muri wewe hagiye kwigaragaza ubushobozi. Tugomba gusenga ku buryo hano kuri repentance. Kuri repentance. Haba ubushobozi. N'umurozi ari ku metero 300. 500 ku kilometero. Aka karere kaba delivery. Abarozi bafatwe n'imbaraga. Uburozi bwabo babuzane babwikoreye dimanche izuba ripfa. Kandi ibindi ko nababwira nitujya gusenga iminsi 7. Aze yiruka yikoreye inkoni ibira. Haleluya. Kandi ko banse kubizana ku neza ngo tubiturire mu ibanga. Tuzobiturira kuri televiziyo. Tuzobereka isi. Mu byumva ho muri. Tuzobereka isi. Nzobajana kuri Buja TV. Ndabereka isi. Ndabereka amahanga yose. Niko banse kwihana ku neza. Sema amina. Murabona kariya kabombe kajya bakita bombe, ni bombe atomique, ni bombe y'ubumara. Kajya ni kaka bombe batera Hiroshima mu Buyapani. Kugira ngo intambara ya kabiri y'isi ihere, Abanyamerika barekuye bombe zibiri ahita Hiroshima n'ahitwa Nagasaki. Ayo makuru murayazi. Niba utaruyaza urayamenye kwa bure. Utarisha. Abandi bayamenye barinze kwiga. Nawe uyemenye. Iyo bombe barayirekuye. Bayirekurira mu gisagara hagati. Intambara yari yabayikomeye. Isi yose igiye gufatwa. Haleluya. Abanyamerika bari bibitsemo bombe amahanga atazi ko bayifise. Hazamutse indege mu kirere. Kure hejuru cyane. Irekura izo bombe hasi. Izirekuriye hasi. Isi yose ija mu ruhagarara. Kuko habaye ibintu byatumye kugeza n'uyu munsi. Haleluya. Kuko Ubuyapani muco gihe iyo ntambara kabiri isi yose yaheze muri 1945. Nibyo? 1945. Ni intambara yaheze n'uyu munsi. Sema amina. Niho n'uyu munsi hari cyariho ibimenyetso abantu bavukana ibibazo kubera izo bombe zahakorokeye. Hari cyari ihungabana. Hari cyari abantu bavukana ubumuga. Hari cyari abantu bavuka batabona. Turagomba guteza ibyago ku bapfumu kugeza ku mageneration azokurikira. Numva narakariye abarozi
numva narakariye abapfumu n'abarozi barakiranira ku mazina yacu no ku butunzi bwacu. Tuba twarakomeye, twarabaye abantu bakomeye, twarabaye abantu bahambaye, ariko ubuzima bwacu barabwica barabwonona. Natwe tugiye kurekura za bombe. Hari ijambo rimira ayandi majambo. Sema amina. Imba mukurikirana actuality, mukurikirana makuru. Mu minsi yeze nimwe mwumvise ngo Uvira bayifashe. Nta yandi makuru mwumvise ko bayirekuye. Ni kubera iki? Amerika yabahaye itegeko amasaya iminsi muwe mwagiye baba bagiye. Imana iri hejuru ya Amerika. Imana iri hejuru ya Amerika. Nimba Trump ashobora kuvuga abantu bakagira gutya, Imana nayo iri hejuru, iri hejuru, iri hejuru, iri hejuru. Igiye kuvuga ijambo rimwe kuri wowe ibintu bihinduke mu izina rya Yesu. Ninda byemeye ngo azamure amina. Birahinduka ngo nuko mu kwezi kwa12 kwitwa Adari birahinduka. Irega bagiye kukurekura. Vuga amina. Irega bagiye kukurekura. Bagiye kukurekura. Ibintu byose biraceceka. Vuga haleluya. Byose biraceceka. Imana igomba gucecekesha abadayimoni. Imana igomba gucecekesha abaruzi. Imana igomba gucecekesha umwansi. Imana igomba gucecekesha shetani. Imana igomba gucecekesha ikuzimu. Imana igomba asema amina. Iraceceka, ikuzimu haraceceka. Ibyo bari bapanze mu kwezi kwa12 birahinduka. Nuko kwezi nyene ko kubihindura. Nuko kwezi ko kugira gute ko kubihindura. Nibuza ko dusenga makaka. Nibuza ko dusenga. Bwana sifiwe. Isi yose iraceceka. Ico gihe isi ibihugu bica birakorana biravuga ngo iki kintu kibaye ntitwaye tuzi ko hari umuntu ashobora kurimbura, kuko bararimbuye imiji. Baravuga ati ibi bintu twubake ikintu kizotuma isi idasubira kubamwe ibibazo. Ariko byarabananiye kuko Yesu niwe gisubizo. Haleluya. Bahitira bashiraho oni. Bavuga ngo dushireho oni. Igihugu cyose kizoba kiri muri uyu muryango nigitegwa tuze tugitabara. Ugomba kuja muri oni y'ijuru. Pana yo ngaha mu isi muri Amerika. Hoya. Iyo ngaha ku isi ibihugu birategwa abantu bagatikira ireba. Ntigire ikibikemuyeko kuko ifise ahigarukiriza. Amen. Turagomba kuja muri oni y'ijuru ku buryo unishe n'umutwe. Ari ikibazo tugira ntiturabanya muryango. Nico kibazo. Ukeneye ko umuryango gutabara kandi utari muri uyo muryango. Iyo mvuze ko mu muryango sukuba mu idini. Oya. Kuba umunyamuryango nukuba umwana w'Imana by'ukuri. Akijijwe yuzuye mwe muyera. Yuzuye ubushobozi. Iyo wuzuye ubushobozi uhabwa autorite. Sema amina. Ari jambo Yohana yavuze. Yesu yaheje gutuma abigishwa biwe bagarutse. Yohana abwira Yesu ati Yesu, hari gisagara kitatwumviye. Duha ubushobozi tukimanurire mu muriro, kibwikorerwe mu muriro gishe. Yohana nta mikino. Haleluya. Cyo gituma Yohana Yesu yamwise ngo umwana w'inkuba, umwana w'umuriro. Tubwo ubushobozi Yesu abasha kuguha ubushobozi. Vuga amina. Yesu abasha kuguha ubushobozi. Tuzamuri cubahiro Yesu.
abarozi barahari ariko Imana nayo irahari. Iyo tuvuga abarozi kenshi tuguma tubavuga si kugira ngo tubamenyekanishe, si kugira ngo tubakorere publicity, oya. Turiko turashaka kuvuga ubutware bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Bwana sifiwe sana. Ugomba kugera ku rugezo umera nka Yohana. Yohana imbere y'uko apfa, bamaze kwica izindi ntumwa zose bazihejeje, Yohana baramufashe, baravuga ati akakigiza agaprofeti kigize intumwa ikomeye tukice nabi. Sema amina. Baramufata, baramukubita kabisa. Ariko bakubita, uramaze kubona kuntu ushobora gukubita inzoka mugabo ntipfe. Barakubita akabona ntapfa. Ariko uyu ni umuntu ki? Abanditsi bamwe baravuga ngo waravuga ngo reka tumucanira amavuta, tumucanira ingunguru y'amavuta, tumuturire. Bacana ingunguru y'amavuta, barayicanira, amavuta arasha neza. Amavuta amaze kubira neza, baramufata bamukorokerezamo, bamuboshe. Yari umutama amaze gusaza. Bafunduruye basanga Yohana yahindutse umusore. Haleluya. Webaze ngo ariko baraguha uburozi bwica cyane, bwaca mu gitondo bagasanga ubuyoka ubwo bwari mu nda bwahiye, bwapfuye, bwarangiye. Bari bazi ngo ni isumu yo kubitira kwica, kumva yagiye kuniga ubuyoka gusa buri mu nda. Haleluya. Nukuri utekereje ibyo bagukoreye kuva mu kwa mbere, ntuba barahenutse? Nimva ngo barameze nk'ibyatsi. Sema amina. Wabyumvise wabibonye neza. Wabyumva? Basanga yabaye umusore. Baravugana bati uyu ni umuntu ki? Ni umuntu ki? Bamukurayo basanga ari cyavuga Yesu. No mu byago ntuhagarike kuvuga Yesu. Ntuhagarike kuvuga Yesu. Bwana sifiwe. Ntuhagarike kuvuga Yesu. Baca bati rero reka dutegura urundi rupfu rwihuta. Bamujyana muri Patmos, mu kizinga cyitwa Patmos. Hari ahantu yari prison ijyanwa abantu bari condemnable, baciriwe ubwo gupfa. Bajyanamo abantu baciriwe ubwo gupfa. Karaka ire kari mu mazi hagati. Haleluya. Sinzi ko ushobora kukambonera hajya kuri internet. Bwana sifiwe sana. Para abantu baciriwe ubwo gupfa, bamutereye ngo baramujyanye n'ubwato, kubera ko aho hantu hari ibintu bibiri byo kumwica vuba. Icambere harimo ibikoko by'inkazi bikaze cyane. Sema haleluya. Bikaze cyane. Baravuga ati ibi bikoko biramujya. Hariyo ingona, inzoka zikaze. Baravuga ati naticwa na kimwe muri ibi azokwicwa n'inzara. Nuko muranyu azokwicwa n'inzara. Uzanya amazi nashaka uzanya nacho kihoze kwera umwanya. Haleluya. Nambwiye ngo muri hangana amasaha none ko abantu bakoraga. Reka ndabareke dusengeje. Je ni samedi. So dufise amasaha 4. Bwana sifiwe.
dufise amasahane kuva 6 kugeza 4. Ariko nubwo turasenga ariko tudasenga satani yodufasha yoryoherwa yoduza amabendera turasenga hanyuma ejo dusenge mu buryo bwiyaguye. Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga ngo ku munsi w'Imana mu byahishwe Yohana ngo ku munsi w'Imana nari muri mwe. Mutekereza umuntu bajyanye muri Patmos ari aho hantu atakintu ajya atamuntu amugendera bazi ngo yapfa ariko ntibyamubujije kuja muri mwemu. Ariko wewe ibibazo iyo uri mu bibazo uruzura mwe muyera uzura amarira uzura kwiramanta ndapfuye Yesu yo wampebye. Ariko Yohana kwa mu bibazo ntikwamubujije kuzura mwe muyera. Ariko wewe iyo ibibazo bije waburaye uburara rimwe ndapfuye karabaye upfuye uja he ahubwo nje gice kuzura mwe muyera. Uyuzura mwe muyera imbere yuko yuzura mwe muyera yari aho hantu. Sema amina. Bazi ko azopfa akagwayo ariko ngo Imana irungika ibikona niko abanditsi banditse iyo mirongo ntiri muri Bibiliya ntawuza kuyibona ariko niko abasobanuzi ba Bibiliya banditse ngo Imana yarungika ibikona kumwe yaho rigaburira Eliya. Haleluya. Bari bazi ko uyu mwaka uzokwicwa n'inzara ariko ni wapfuye Imana yarakugaburiye Imana yarakwambitse. Bari bazi ngo kazopfa ariko Imana irakugaburira irakwambika yigisha abana bawe Sema amina. Yesu agira neza. Yesu agira neza. Numugabo nanje ndamwemera. Numugabo nanje ndamwemera. Sema haleluya. Numva amavuta. Numva amavuta y'Imana. Ngo bari bazi yuko yapfuye. Uwo icyo gihe yuzura mwe muyera sasa atangura guhishurirwa ijwi y'Imana namubwira ngo icubona ucandike. Haleluya. Cubona ucandike. Nigihe cyo kwandika ubuhamya, nigihe cyo kwandika intahe, nigihe cyo kwandika ibintu bifadika twabona Imana, nigihe cyo kwandika ubuhamya bw'Imana. Yandika noneho abo yari yarabwiye ubutumwa baravuga ngo tujye kurondera basahanu ho bahara amagufa yiwe tuyahambana iteka. Bafata ubwato baragenda bajya muri cya kizinga bagiye kumushakisha ngo barondere amagufa basi aho barasangukiye bamuhambe. Bazi ngo warapfuye, bazi ngo byararangiye, bazi ngo karabaye, bazi ngo ntacyo. Bagiye gusanga ufise umuzingo w'igitabo, bagiye gusanga ufise umuzingo w'ubuhamya, bagiye gusanga ufise umuzingo wa témoignage. Sema amina. Ibi bintu murabyumva cyangwa ntabwo mubyumva? Bamusanganye umuzingo w'igitabo basanga ari cyariho. Kubera iki? Yari yaravuzwe ko ni Imana. Imana yari yaramuvuze ko atazopfa. Yesu yari yaramuvuze ko abigishwa baragira amahane bati none ntazopfa. Arabwira ati none nimba ndabyemeye kwabaho mwebwe ibyo bibatwaye iki? Ariko yaravuze ko atazopfa urupfu nk'uko abandi bazopfa, azopfa yisaziye. Ndagutangariza ngo uzopfa wisaziye. Ariko uzosaza, uzogera mu zabukuru. Tuzamurira ibiganza Mesiya. Haleluya. Uzosaza ugere mu zabukuru, ntabwo uzokwicwa. Dupfira mu maboko y'abarozi bazamura amabendera ngo naka turamwishe turamuhejeje. Never.
turabihakanye. Gihe kirageze ngo tubitse ubuzima bwacu Yesu, ku buryo Yesu ari wadukontorora ijoro, igitondo, umugoroba. Turiko turagenda ku buryo abantu batabona twebwe, babona Yesu. Tuzamura ibiganza umwami wacu Yesu. Haleluya, haleluya. Reka dusenge, reka dusenge Imana, reka tubanze dukorere Imana. Cyo dusenga, cyo dusenga. Bona sifiwe. Cyo dusenga. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo ushobora kuga imvugo yiwe, imvugo yiwe ni hamwe. Tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Yesu arakugururiye ngo uva aho hantu. Yesu arakugururiye ngo usohoke muri ico cyumba. Yesu arakugururiye ngo uve muri iyo teritwari y'abarozi n'abapfumu. Sema amina. Fata iryo shikanwa mu biganza dusenge n'ingoga na n'ingoga. Abari arinye niba mwifuza gukorera Imana barashobora kubashiraho inimero aho kuri ekran. Niba wifuza gutanga nawe urashobora gutanga ukoresheje iyo nimero ubonaho, baza kugushirirako. Reka mbabwire muri bimwe, muri sinabone cyo yavuze, yavuze gihera. Ibyo bintera, ivyo bintera gutegereza, gutegereza nkomeye, kuko nivyo ntarabona zabibona. Hari ukeneye envelope hariya, ukeneye envelope. Hari undi ukeneye bahasha. Kadusenge. Yesu ashimwe. Ejo samedi no kwa Mungu rero dusakanya imaka turawusoza neza, turawusoza neza. Hari abantu iminsi yose bageze mu 12 bahora n'ibyago. Turagomba uku kwezi kwa 12 tugusozere uri mu munyenga w'Imana. Hari n'abantu ngaha hatabona ingene azokorera iminsi mikuru abana mu mufuko hagwaye, Imana irahavura. Nana yanje simakana nirigwe ndabahagurutsa uriyizi mu mufuko kuno hameze. Ejo tuzohanurira umufuko, mu mufuko hazoja ikintu. Nimba utari bwigere ubona igitangaza, ikico cy'amafaranga uzokibona. Yenda bikubwiye uzogira umunsi mukuru n'abana n'umuryango na famiye neza. Ikiro cy'inyama kigeze kuranga uzokijya, cyangwa ujya gakoko cyangwa gafi, Imana izogwa. Imana mu izina rya Yesu hezagira abana bawe, bagirire neza, bagiye kugukorera. Ndabasabiye umugisha, ndabasabiye kuroranirwa, ndabasabiye gutsindanishirizwa, ubagirire neza mu izina rya Yesu, amen. Kaza dukorera Imana. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha, ubwari data wabivuze bizoshika. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha,
ugani data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya kunyene uteye intambuko uzi imbere Imana nayo iguteza izindi ntambuko wakira amafaranga mu izina rya Yesu wakira amafaranga wakira amafaranga ndakubita umwuka w'ubukene ukubye inyuma ntabwo waremewe gusabiriza ntabwo waremewe gusegerereza waremewe kuba umuntu afise ibintu bifatika muhaguruke rero musenge Imana imbaraga zawe Uwiteka Mana zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe imbaraga zawe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe imbaraga zawe imbaraga zawe tujye gusenga urisengera ndazi ko isengesho tugiye gusenga hari icyo rigiye gukora vuga ngo mwami Yesu ndasabye imbabazi ku cyaha gisa naco icyo ngayako cyose ndagisabiye imbabazi Yesu akanwa kanje ukeze Yesu ezi ibiganza byanje Yesu ezi ibyiyumviro byanje Yesu mbabarira Yesu ntandukanye n'ibyaha Yesu mpindura mushasha Yesu ngira igikoresho cyawe Yesu akanwa kanje ndahindura umuriro Yesu ndaguhamagaye muri iki gitondo ngwino umureko Yesu ngwino uziture Yesu ngwino ukubite hasi abarozi Yesu ngwino Yesu ngwino uziture Yesu ngwino ntaba Yesu ndahamagaye umuriro vuga cyane Yesu ino saha yanje Yesu ngwino akuma Yesu senga undi unakarasenga arahumiriza niho udasamara cyo gusenga uri uraba hirya uraba hino ngo wikonsantre mu mbaraga z'umwuka humiriza bidufashe kibiturinda gusamara Jesus omba mu senga Yes turaguhamagaye mwemuye turaguhamagaye Imana y'ubushobozi turaguhamagaye Imana y'ububasha turaguhamagaye Imana y'imbaraga turaguhamagaye
turaguhamagaye. Yes. Senga. Chika wa migozi we. Chika. Futagurika. Chika gurika. Yelelelelelelele. Senga itandukanye. Ibohore. Senga. Jesus. Hamagara Imana, hamagara Yesu. Yesu. Turaguhamagaye. Pomora kubita ico gitero, kubita iyo murozi, kubita iyo mudayimoni, kubita iyo mwemumbi, kubita iyo ngwara, kubita iyo nyatsi, kubita ubwo bukene, kubita iyo madeni, kubita menagura, sambura, sangangura, sambura, senga. Senga. Jesus. Ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Yesu. Kwa jina la Yesu. Jesus. Yes. Ubushobozi bwawe mpemu yera bukora igikorwa. Ubushobozi bwawe mpemu yera bukora igitangaza. Ubushobozi bwawe bukora igitangaza. Mbaraga zawe zikora ibikomeye. Ubushobozi bwawe bukora ibihambaye. Maraso yawe Yesu. Ubushobozi bwawe. Yesu. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Senga. Kwa jina la Yesu. Tunavunja sheria za shetani. Ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Kristo. Mbaraga z'Imana. Ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Yesu. Bumenagure, bubomagure, bunetralize, busangangure migambi ya Satani, migambi y'ikuzimu,
migambi y'umugwanizi, migambi ya Ahitofeli, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, turagushimiye. Mana urakoze, turagukengurukiye. Cyubahiro ni cyawe, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Amen.